Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuhera ku ngingo ziyagize. Abarundi bahamagarirwa kubaka ubwato bw'ibidandazwa busubirira ubwahahora n'akamo gategwa n'umuyobozi ajejwe ikigo kigenzura ibica mu mazi ni nyuma y'amasanganya abiri y'ubwato bw'abarundi mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Uburundi bushora ibidandazwa bike mu gihugu c'Ubuganda ugereranije n'ibyo bukurayo. Ibyo bikaba byavugiwe mu ihuriro ry'abagwizatunga b'abarundi bari kumwe n'abaganda hano mu gisagara ca Bujumbura. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dasiye kubaha ikaze muri ano makuru tuhera mu bijanye n'ubudandaji. Uburundi bushora ibidandazwa bike mu gihugu c'Ubuganda ufatiye ku byo bukurayo byavugiwe mu ihuriro ry'abagwizatunga b'abarundi bari kumwe n'abaganda ryabereye hano mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganje w'Uburundi ajejwe ubudandaji ari kumwe n'uw'Ubuganda ajejwe agataka bavuga ko hari byinshi bofashanya. Jean de Dieu irakoze. Iryo huriro ryahuje abagwizatunga b'abarundi n'abaganda ryari ryo kurabira hamwe ibisata vyo gushiramwo imitahe muri ivyo bihugu bibiri. Urongoye ihuriro ry'abanyamitahe n'amahinguriro mu Burundi yavuze ko Burundi bushora bike kurusha ivyo bukura mu Buganda, agashikiriza ko hakomejwe amahinguriro bwoduza ivyo bushora. None amata tuyafise, inka ntizihari, two tumwazi tuzigwiza mugabo tukaronka amata kwihamaro natwe twikorera nido aho kwa maturika dukoresha amadolari tugura ibintu tushobora kwikorera ngaha. Hama rero nk'ubutare urabona ibintu byose baca barimba bakagosora gatoyi bagaca barungika hanze. Rero turadukwiye ko bimba bakagosora bagaca bashira mu ntuze muri industry iheza bya vyuma bigashonga bwa butare bugashonga caje dukuramo icuma dukeneye aba industrialisation burya butunzi bwose dufise turabuhingura tukabugira neza hama rero tukaca turonka nakazi abantu bakaronka akazi kugira ngo turungike hanze bijya nyene abantu bashika bakoresha. Umushikiranganje w'Uburundi ajeje ubudandaji cyo kimwe na mugenzi we w'Ubugande ajeje agataka yari yaserukiye ujeje ubudandaji bavuze ko ivyo bihugu bishobora gufashanya mu bisata vyinshi. Uno musi turiko turategura kazoza ka bino bihugu byacu uko ari bibiri atari Burundi bwonyene canke Ubuganda. Ku Burundi Ubuganda ni igihugu ciyemeje gufashanya natwe mu kiringo kirekire mu bisata vyinshi. Muri uko gufashanya dushobora kwisunga ubucuti bwiyaguye dusanzwe dufitaniye nko mu gisata cyo gushinga imitahe. Iryo huriro ryatunganijwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire mu vy'ubutunzi hagati y'Uburundi n'Ubuganda nk'uko uwo mushikiranganje w'Uburundi ajeje ubutunzi yabishikirije. Arakoze mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze. Tukiri mu gisata c'ubudandaji nyene umuyobozi mukuru ajejwe ikigo kigenzura ibidandazwa bica mu mazi ahamagarira abarundi kubaka ubwato busubirira ubwahahora. Akamo yateye kuri uyu wa gatatu inyuma y'amasanganya abiri y'ubwato bw'abarundi mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Jacques Bigirimana amenyesha ko ayo mato yofasha ahanini kugabanya amasanganya ava ku busaza. Sheira Irambona. Kugenzura gutwara abantu n'ibintu bica mu mazi ya Tanganyika ni kimwe mu bikorwa birangurwa n'ikigo kizegenzura ugutwara abantu n'ibintu mu Burundi. Muri ano mezi ya ruhumana ntwarante ubuyobozi bukuru bw'ico kigo bumenyesha ko hari ubwato bubiri bw'abarundi bwatwawe. Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'ico kigo amenyesha ko ayo masanganya yabereye mu kiyaga ca Tanganyika mu gice ca Tanzania. Kubwiwe akaba yavuye ku busaza bw'ubwo bwato. Bw'abagwizatunga b'abarundi uko mubibona burashaje. Ni ubwato twibaza yuko butakijanye n'ihindagurika ry'ibihe byo muri iki gihe. Rero ko buragaruka hari gihe kumbure ababa hari iyo bwaroye nibo baba bakenewe nabo kugira inspection yo kuraba yuko ubwo bwato barekuye
mu kugaruka bwikoreye umuzigo bukwiriye kwikorera canke bakanamubwira bati mugerageze gucaha canke muce ngaha. Uyu muyobozi mukuru arongera ko kubu abagiye kongereza inguvu mu kugenzura ubwo bwato. Aha ni nta bwato na bumwe buratembagara bugenda, nta na rimwe bugaba butembagara bugaruka. Vyumvikana neza yuko n'aya matonaje bitwa ko barekuriwe, biraboneka neza yuko usanga hariho igihushano. No kuvuga twe tuba tuzi ngaha ku bwato butwara amatoni 1700, mugasanga kubera ugusaza ivyuma vyabwo vyaramaze kuruha, ugasanga ayo matoni 1700 ntibigishoboka ko buyikorera. Ivyo vyose birimo vyo turasuzuma. Ubu twafashe ingingo ngaha iwacu yuko atabwato na bumwe buzosubira kuva ngaha tutaravye neza n'urugero ivyuma vyabwo rugeze ko mu kuruha. Tukibaza yuko rero tugiye guhamagarira abagwizatunga b'abarundi gukora ubwato bushasha bukwije ibikenewe kugira ngo bushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Kugira harangurwe neza ico gikorwa co kugenzura hariko hubakwa ikigo kizofasha kugenzura. Umuyobozi mukuru w'ico kigo amenyesha ko kizotangura gukora kuva mu kwezi k'umunani. Ubushikiranganji bujejwe inyubako bumenyesha ko bugiye gukoresha amabarabara bugakoresha amakoperative yo ku mitumba. Ivyo bikaba byamenyeshejwe n'umushikiranganji ajejwe inyubako ku munsi wa kabiri. Deogracias Nsanganiyumwami amenyesheje ko ubushikiranganji buzohera ku mabarabara y'igihugu. Ivyo bikorwa by'amaboko bikazoha akazi ugwaruka rugera ku 200. Tumukurikire. Ivyo bikorwa rero bwa mbere bijanye no gusibura no kuzibura amakanivo y'amiserege yose y'amabarabara, bakazibura ibiraro, amabize hamwe n'amadaro. Amazi akarengana atavyo kudengera ahantu na hamwe mwibarabara. Cyakabiri no gutema ivyatsi no kubonesha ku mpande zose zibarabara, haba hepfo haba haruguru. Ayo makoperative ategerezwa kuhabonesha mu gutema ivyatsi no gukura ubwo buti bwose buto bushobora gutuma hatabona, mbere bikanatuma bitera n'amasanganya mu mabarabara. Hama kandi mukamenya yuko ibarabara aya mabarabara makuru makuru afise impande zayo yamwe twita mamprise, ni kuvuga za metero 6 haruguru, za metero 6 hepfo zitegerezwa kubahirizwa muri iyi programme. Ugira gatatu nukuzibira ibinogo vyibonekeza mu mabarabara. Mu bisanzwe ibinogo vyibonekeza mu mabarabara ku mabarabara y'amakaburimbi bizohomwa na kaburimbi. Mugabe igihe ARB tarashika kuja gusanura aho hantu, ayo makoperative azoshobora gukoresha uburyo bayabaye kugira ngo ivyo binogo ntibibandanye biba binini cyangwa se ngo bitere amasanga. Ku ruhande rwa ca gisata kijejwe amabarabara ARB gikukira ubushikiranganji, naco kirafise uruhara gitegerezwa gukora muri ibi bikorwa. Kandi ico gisata kikabikora mu ayandi mabarabara ubwo rusangi bahora bakora bizobandanya. Mugo muri aya mabarabara ari ngaha ibintu vy'ibikorwa rusangi ntibikenewe, baraterateranije rero kugira ngo abahinga bashobore gutora amabarabara ya mbere yibanze twoherako. Baca basanga amabarabara twoherako ashika nk'amabarabara 9. Hari barabara rikuru ry'igihugu nimero 1 hamwe n'ibarabara ry'igihugu nimero 2. Iri barabara mona ko rihuza imigwa mikuru y'igihugu, mugwa mukuru wa politike n'umugwa mukuru w'ubutunzi. Ibarabara ry'igihugu nomero 12 rihuza igihugu cacu n'igihugu ca Tanzania, n'ibonere rya Gitega Karuzi Muyinga Kobero. Ibarabara nomero 8 rihuza Gitega ariwo mugwa mukuru wa politike hamwe n'intara zo mu bumanuko. Mu gisata cyo kwiyunguruza naho ukuyunguruza mu gisagara ca Bujumbura imisi 3 inyuma yishibwa mu ngiro ry'ingingo ribuza uburere bumwe gushika amamoto amakinga n'amabajaje ngo vyifashe neza. Nibivugwa n'umunyamabanga w'ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu Atrabu. Arahumuriza abanyagisagara ca Bujumbura ariko ko uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura bwashizeho umugwi wiga iyagugwa ry'ibituro vy'amabisi. Tumukurikire. Ivyo ibikorwa turiko turakora biriko biragenda neza kuko twarafashe izindi ngingo zituma ivyuma bishika mu makartier kugira abasanzwe biyunguruza baja kubuzi
ntibave bacererwa. Ico novuga ko kiriko kiragenda neza. Mu vyari byatugoye mu ntango twari twagize ikibazo c'ibitoro, ariko mu nyuma dufashanije nabo nababwiye babo muri meri ya Bujumbura mbere n'abajejwe umutekano, ico kibazo cyaratorewe umuti. Ubu imodoka zo kunguruza abantu ngaha mu gisagara cyane cyane zirafise ibituro by'amasitasiyo zinywera ko ibitoro n'umwanya zitegerezwa kunywera ko. Iki gikorwa cya mbere ni ukugira abantu bashobore kwiyunguruza bashike ku buzi badacerewe, kandi cyo ndabona neza ko kiriko kiragenda neza. Ivyuko ibituro bigiye kwaguka, hariho umurwi washizweho n'igisagara cya Bujumbura ugiye gutunganya neza ukuntu abantu bashobora kwiyunguruza. Muri ivyo rero natwebwe muri Atrabu twibaza ko tuzotanga ivyiyumviro kugira ibituro vyaguke, kumbure naho amabisi atahora ashika ashobore kuhashika. Abasanzwe bakoresha ivyo vyuma kubahiriza ingingo, bafise ibibazo bakabandanya basaba yuko kumbure bumvirizwa, ababijejwe bakumviriza, ariko bakabanza bakubahiriza ingingo, ko ingingo yafashwe na leta. Urumva ko ata mwene gihugu yo yigarariza. Mu gisata c'imibano naho abakiri bato ngo ntibahurumbira inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, ibituma ibitigiri by'abakoresha ubwo buryo bidashika ku rugero ruboneka. Byashikirijwe n'abarongoye umugambi ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza ku munsi wa kabiri, hari mu nama yo guhanahana ivyumviro n'abakorera muri ico gisata. Bamwe mu bari muri iyo nama bakabona ko ariko ubwo buryo gukoresha abubatsi. Ahmele Mutore. Muri iyo nama hashikirijwe ko kimwe mu bituma uburyo bwo gutandukanya imvyaro budahurumbirwa ari uko ugwaruka n'abakiri bato batitaho kumenya ivyerekeye ubwo buryo. Ivyateye impungenge kuri bamwe kuko ngo ubwo buryo bugenewe abubatse. Turi muri domaine ya planning familial. Planning familial, c'est le planning pour les familles. None umwana wa 14 ans nkamubwira nti urihangana mugabo vyanse ari hagafuko. Iyo message iri ambigu, sinzi ko muvyumva. Azohava afata ahubwo le message ishobora kumworohera, kuko mubwiye yuko atangorana ashobora gukoresha agafuko canke hari handi ma metode, azovuga ati ntaje karenda bikora. Umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejwe irondoka rijanye n'amagara meza yarahumurije ko ubwo buryo butagenewe ugwaruka. Ahamagarira abavyeyi, abajejwe indero n'abajejwe amagara y'abantu gutanga impanuro zibereye kuri ubwo gwaruka. Ugwaruka ruhamagariwe gukurikirana inyigisho, gukurikirana impanuro zaba izo baronka mu muryango. Nico ituma tuvuga tuti hagaruke ca kiyago co kuziko hagati y'abavyeyi n'ibibondo, hanyuma hagaruke ca kiganiro hagati y'abarezi n'abaregwa mu mashure. Ku mavuriro rero tukababwira nabo nyene izo nyigisho n'ingene bateza kwitwara. Rero uburyo gutandukanya imvyaro murumva ko bwagenewe abubatse. Abo bandi bugwaruka bahamagarirwa kwihangana, kandi twe natwe tugahamagarirwa kubaha umuco ku bintu byose bishobora kubashikira, bakabimenya kugira ngo ntibagwe mwizo ngorane. Uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro ngo ntaho buvugwa mu biharuro kandi bukoreshwa mu Burundi. Amakenga yashikirijwe n'umuganga yaserukiye ihuriro ry'amashengero aharanira amagara y'abantu no kubaho neza kw'imiryango. Hariho umugambi mushasha de former les prestataires sur la planification naturelle uza waratanguye. Nagamba rero nce mbaza, est-ce que le mécanisme de rapportage de ces femmes qui sont sous contraception, ces femmes qui bari sous contraception naturelle, aho byo bigeze kugira ngo izo rapportage yabo dushobore kumenya abari sous contraception naturelle n'abari sous contraception moderne. Ngo ikiriko kirakogwa nuko hariko hategurwa uburyo bwo kwegeranya neza abakoresha uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro. Burya buryo harabwigishwa n'amashengero, harubwigishwa mu kibano. Rero ugasanga kugira ngo tubicishe mu ivuriro ntivyoroshe. Ubure turiko turiyumvira ingene twokora uti iri simple yo kugira ngo twegeranye ivyo biharuro vyaba ari vy'ukuri ku buryo kama, kugira ngo navyo nyene dushobore kubishira habona, mbere umuntu ashobore gutegekanya n'ibikorwa vyokorwa kugira ngo n'ico gisata gishobore gutera imbere. Ngo hariko harategurwa politike yerekeye ivyigwirirana ry'abantu mu ntumbero yo guteza imbere irondoka rijanye n'amagara meza mu Burundi.
Ningaha amakuru twari twabategurira cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mugira ibihe byiza naho butaha. Publi-reportage sur la radio-télévision Isanganiro. StarTimes vient d'offrir à ses clients une promotion de Pâques. Cela a été dit dans une conférence de presse organisée par StarTimes ce mercredi 16 mars 2022 en mairie de Bujumbura. Le directeur des opérations de StarTimes nous parle des réductions faites pour l'abonnement, que ce soit pour les nouveaux ou les anciens abonnés. Dans son habitude, StarTimes donne des promotions ou bien des bonus pour les moments précieux de l'année. C'est pour cette raison que pendant ce moment pascal, StarTimes organise des promotions, que ce soit pour les nouveaux clients ou bien pour les anciens fidèles. La première promotion concerne l'abonnement et on achète le bouquet 2 mois du bouquet que vous achetez auparavant et on vous donne le bouquet supérieur 2 mois aussi. Par exemple, si vous avez une antenne simple, vous achetez 14 000 flambeaux, c'est le bouquet basique 2 mois. On vous donne le bouquet classique 2 mois. Même pour ceux qui utilisent l'antenne parabolique, vous achetez par exemple le bouquet Nova de 10 000 flambeaux 2 mois et on vous donne le bouquet supérieur, c'est-à-dire Smart 2 mois. Aussi, pour les nouveaux clients,